Ya inkuru y'uno munsi ni y'umutipe yitwa Jack. Ndagusavye unyumvirize hama ari wewe wari kubigenza gute canke vyari kugenda gute. Iyi ni inkuru y'ukuri. Uyu mutipe yitwa Jack yakuriye ruguru, yakuze muri famille itameze neza cane, mugabo yarize araheza imanite. Amaze guheza imanite arabona ko vya kaminuza bitokunda. Yari afise umugenzi biganye mu munani, uwo mugenzi yahevye ishure acaja muri South Africa. Hama bariko baravugana avuga ati woshobora kuzino ukarondera ubuzima nk'abandi, je ndashobora kukwakira. Hama umuhungu agenda abwira se ati papa bimeze ukuntu nuku, ndafise umugenzi ari muri South Africa yabize ko yonyakira, amahera akenewe naya. Nk'umuryango barakeneye iterambere, papa we ararondera amahera buke buke, aramuha itike aragenda. Afise South Africa bamujama baramwakiye, baca bamurondera akazi delivery kaja ko ku delivering. Benshi bari muri South Africa barabizi. Hama wamujama mwaka wa mbere, mwaka wa kabiri abwira se ati papa je natanguye kuronka amahera rero ngira ndungike ngurire ikibanza hama unyubakira inzu, je nzoza ndaronka amafaranga uzobikurikirana. Se yagize ati nta kibazo. Hama umutipe atangura kumwika amahera, paraseri iragurwa, inzu irubakwa, inzu irahera. Mugabo rero inzu iri mu guhera, umuhungu acabwira se ati papa je ndafise umukunzi, rero umukunzi ndashaka azoza ngaho muhira ukamubona, nta kibazo. Umuhungu abwiye umukobwa ati uragenda papa kubona. Umukobwa aragiye, famille baramubonye baramumenye, uburyo umuhungu yaronka amahera abwiye ati papa ya mahera uyaho umusheri wanje, nta kibazo. Ubuzima burakomeza. Hanyuma uyu muhungu aca aravuga ati papa rero jewe ni nataha nzoshika ngira mariage n'uwo mukobwa, nta kibazo. Ariko hagati aho umuhungu amaze kwiza ku mwaka 5, inzu yaruzuye byose byaragenze neza, haca haza bijya bintu vya migration, baca baramufata baramufunga. Bamaze kumufunga muhira nta makuru bamenye yuko yafunzwe, acamara umwaka wose afunzwe batabizi. Ariko abagenzi batangura kwandikira ari bati umuhungu wanyu yarafunzwe. Hamaze afungwa uwo mwaka, baca bongeraho n'amezi 6 yo gufungwa, sinzi hari ingene babiharura. Baca bamukura mu gasho bamuzana direct ku kibuga c'indege, baca bamubwira ati telefone y'abanyu bazoze gutegera. Hama umunsi wo kumutegera papa we yaraje, umukobwa araza na mama wiwe nabo bavukana baje gutegera umuhungu wabo. Umuhungu yutse indege abona wa mukobwa inda irakuze. Bamuhagize ati ivi ni biki? Ati uso musheri wanyu ko ikindi kuze. Hama aravuga ati papa sibyo uza kuntegera gute kandi ufise inda n'ibintu bari wandiriye n'ibiki? Agira mukubite kwa cy'indege, papa yashambwira ati agarikira aho nyene, iyi nda ni wanje. Yarashitse kubera ko mutonana kenshi, ndamukunda ndamutera inda. Umwagize ati nkuko bimeze, ko bimeze uko ni mujane rero jewe nzorondera ahandi. Papa yashambwira ati nzi n'ikindi, amahera yose warungitse canke ijya parcela n'ijyanzu yanditswe kuri uyu mukobwa. Kuko uyu mukobwa yarambwiye ati noca ndamuheba canke ivyo bigenda nabi mu gihe turyamanye gusa, hama ntagira ikintu na kimwe we bazoba afise. Rero nahisemo kwimwandika ko nari nzi yuko nawe uzoca ushika umwana. Rero gushika uno munsi parcela n'ijyanzu yubatse yuzuye yanditse kuri uyu mukobwa. Ndakubaza uri Jack wewe, muri uyo mwanya ukora iki? Duhure muri commentaire.